Mwaramutse bakunzi b'urubuga BM4 Plus, Imana ibahe umugisha. Twongere kandi dusesengurire hamwe, twongere tuvugane ivy'amayeri akomeje y'aba bagabo batifuriza amahoro akarere k'ibiyaga bigari, ariko bifuza inyungu zabo n'ababatumye. Ngira ngo tutabavuze amazina muramaze kubamenyera, muzi abaribo muca mubumva. Reka dusesengure kuri ibi by'inama yabereye muri Uganda. Hariho mwene data amaze kubisesengura, Imana imuhezagire. Ariko kandi ubusesenguzi iyo bubaye bwinshi burashigikirana, bugakarishanya kandi bugahuburana, hanyuma bigatuma abantu batahura kurusha. Ndashaka ndababwire ngo ubusesenguzi bwose muze murabuha agaciro, ariko kandi muri uko kubuha agaciro mubifate nk'aho muri mu ishure muriko muriga amatopics atandukanye. Hama murazi mu ishure topic imwe iyo ije uyikuramwo ubumenyi kanaka, ariko iyo haje iyindi topic hari ubundi bumenyi kandi uyikuramo. Twahora twiga ugasanga harinjiye umwigisha wa biology, hama muri biology ugatahura ibintu ubwenge bukaguka, ukamengo urahejeje. Ariko kandi haciye haza uwundi mwigisha wa sciences humaines par exemple, naho hakura ibintu kandi ibyo hakura byose ni bikwagura umutwe, hanyuma uwo akarangiza akagenda. Iyo haciye haza uwundi azanye mathematique, nabwo uriga ukahakura ubundi bumenyi. Haje umwigisha wa geography, nawe arakwigisha akakwagura. Bisobanura ngo abigisha bose ni beza, kuko ibyo bazana byose ubikuramo ubumenyi, hanyuma maze kubikuramo ubumenyi ukabukoranya bwose, wewe bukagufasha bukaguha kwaguka no gushika kure. Bisobanura ngo ubumenyi buvuye impande zose iyo bukoranye bugira imbaraga nyinshi cyane kurusha ubumenyi buvuye iruhande rumwe. Abantu b'ubwenge baraza kuntahura. Ubusesenguzi dukora muzuze murabwumviriza bwose, kuko bwose buzanana ubumenyi bukomeye, kandi bwose buza bwugurura abantu, cyane cyane bano bantu bafise umutima wo kubona habayeho iherezo ryiza rizana amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amahoro muri Kongo, amahoro mu Burundi, amahoro mu Rwanda, amahoro muri Uganda, amahoro muri Tanzania, muri Kenya, no kurengera ibindi bihugu bigiye bifatafatanye gahoro gahoro, canke byunze ubushuti nabyo kumbure bibabaye canke binezerewe, kuko murabizi muri situation hari uruhande rubabara kubera ruhohotewe canke rubihombeyemo, hariho n'uruhande runezerwa kuko rubironkeyemo inyungu, kandi kuko ruba rufise iyo ntumbero. Rero tugomba dusesangure kuri iyi nama yabereye muri Uganda. Mwene data yayivuze ko arayisesangura uko abyumva, kandi yagize neza. Namukuyeho ubumenyi, ndamukuraho ibindi byiyumviro, ariko kandi bimpa nanje kandi mu byo yavuze bimpa kumva no sesangura kugira ngo nimbe kurusha. Uriya umusesanguzi iyo abaye uwa mbere arakungura ubwenge. Wewe iyo usesanguye wabanje kwegeranya ubusesanguzi bwose, usesangura kurusha, kuko uba wongererejwe ubundi bumenyi, bigatuma rero ushika aho uwa mbere atashitse.
mu by'ukuri reka ndababwira akajambo ndababwira ngo amayeri arakomeje, amayeri arabandanije, amayeri y'aba bantu bashaka inyungu muri aka karere k'ibiyaga bigari babicishije mu ntambara zidahera, urabumva, kandi bafatikanije n'ababatumye. Ibi byabaye by'inama yabereye muri Uganda, simbanza kuvuga ngo abayijemo naba mwabumvise, uko biri kose nuko tuzi ko yabereye muri Uganda, kandi yabaye n'ubundi ababigizemo uruhara ari bo babo nyine basanzwe n'ubundi batoroheye akarere k'ibiyaga bigari. Hanyuma dushimire abayitabye ndetse na Kizigenza arimwo w'u Burundi, ego ni ukuvuga yuko n'abandi bose nk'uko twabyumvise. Iyi nama nayo nyine n'amayeri, mvuze ngo iyi nama n'amayeri, abantu mwumve politike, mvuze politike mwumve inshuro zirenga zitanu. Politike reka mbanze mvuge politike ndayisobanure, wenda nirengagize uko abandi bama bayisobanura, nisobanure mu bundi buryo bushasha abantu batari bwamenye canke batari bwiyumvire, kuko ni na byiza kugira ngo terume zimwe canke amazina yitirirwa ibintu twakuze twumva kandi ari mu kinyamazuru, ari mu ndimi zitari iz'iwacu hano muri aka karere, indimi z'i Buraya na Amerika, ibi byongereza n'ibifaransa tuvuze ngo politique kiba ari icyongereza, kandi tuvuze ngo politique gutyo kiba ari igifaransa, ariko mu kirundi no mu kinyarwanda kandi tubivuga gutyo ngo politique. Ubwo rero bigatuma iki kintu tuguma dusubiramo rimwe na rimwe biducanga kumenya ngo ni iki politique, ni iki wisize mu busobanuro. Politique reka dufate ko ni politike, ni ibyiyumviro bifatiye ku mayeri yo kwigarurira abantu n'ibintu. Mukumve neza ko kantu, politike bisobanura ibyiyumviro by'umuntu cyangwa iby'abantu, ariko bifatiye ku mayeri yo kwigarurira abantu n'ibintu. Ubundi ku isi munsi y'izuba canke mu isi yaremwe n'Imana, isi ya rugira yuzuyemo ibintu bibiri. Ubundi isi yuzuyemo ibintu bibiri byonyine, kandi ibyo bintu bibiri bikenewe cyane kandi bigakenerwa n'ikintu kimwe. Hari ibintu bibiri, ariko muri ibyo bintu bibiri, kimwe muri ibyo bintu bibiri gikeneye kwigarurira ibyo bintu byose bibiri nyine. Muti ibintu biri munsi y'izuba bibiri ni biki? Ubundi icya mbere n'abantu. Ubundi isi yuzuye abantu. Iyo tuvuze ngo isi yuzuye abantu, ku basenga canke ku batahura, ubundi abantu tuzi ko baremwe mu ishusho y'Imana. Izina muntu canke ikiremwa muntu n'ubwoko burepresenta umuremyi ari we Mana rurema. Abantu rero barimwe mu ishusho y'Imana kugira ngo barepresente Imana itaboneka hano mu isi, mu gihe Imana yo ubwayo iri ahandi hantu hatabonwa n'amaso, ariko ushaka kuyimenya ukayimenyera ku bantu bo babonekesha amaso y'umubiri baba hano mu isi. Abo n'abantu bari mu isi. Ikindi kintu kigira kabiri kiri mu isi nicyo twafatira muri rusange ngo ibintu. Iyo tuvuze ibintu rero noneho tuba tuvuze abantu, tukavuga n'ibintu bitari abantu. Iyo tuvuze ibintu bitari abantu rero tuvuze iki rero? Tuvuze ibyatsi, tuvuze ibiyaga, tuvuze imisozi, tuvuze ibiti,
tuvuze ibikoko cyangwa ibisimba, tuvuze amabuye, tuvuze amazahabu, tuvuze ubutare butandukanye, tuvuze bya bindi byose ushobora gukoraho n'amaboko cyangwa ukabonesha amaso cyangwa ukabyumva utaranabibona, ariko bibaho hano ku isi. Nuko aho tuba tuvuze ibintu n'abantu. Ibintu n'abantu rero nibyo bintu birwanirwa hano muri iyi si, ariko abari ku isonga yo kubirwanira n'abantu, kuko abantu nibo bafite resiponsabilite, nibo bafite ubwo bushobozi baremanwe n'Imana bwo kuba bakwigarurira abandi bantu, bakigarurira n'ibintu. Rero tuvuze politike tuba dushatse kuvuga ngo inzira irimwo amayeri yo kwigarurira abantu n'ibintu. Ni muri rwa rwego rw'uko twaremewe gutwara. Umuntu wese yaremwe aremanwa ububasha bwo kuba yatwara abandi bantu, bwo kuba yaba umutware. Muzi ko n'Imana ikiturema yavuze ngo ndaremye Adamu kugira ngo abashe kuba yatwara ibyo ku isi byose, abantu n'ibintu, abe ari we yaba umutware wabyo, abe yaba umuyobozi, kandi abiyobore, mbese abyigarurire. Rino jambo ryo kwigarurira sinzi ko muri kuryumva. Kwigarurira ni ugufata ibiriho wewe ushaka ukabigira ibyawe, ukavuga ngo byaba byiza bino bintu byose bibaho, byaba abantu n'ibintu byose bibe muri kontrole yanjye, mbese bibe munsi y'ibirenge byanjye, mbe nabikontorora, mbe nabitegeka, mbe navuga bikanyumva, bibe byanyoboka, mbese bibe byabaho uko mbishaka, bibe byakora uko mbishaka. Agaciro bifise kabe agaciro kaza kuba inyungu zanjye, nkanjye mba mbikontorora. Muri ubwo buryo niko politike imeze. Ubyanke, ubyemere, ubihakane, ubisuzugure, niko bimeze. Nta choix multiple, nta vrai ou faux. Ubyemere, mbikubwiye ukuri, mbikubwije ukuri. Umuntu azakubwira ngo politike ni iki, akakubwira ibinyuranye n'ibyo bintu, uwo muntu uzamugendere kure. Kimwe azaba ari umuntu avuga politike atazi kuyisobanura, cyangwa azaba ari umuntu avuga politike ayizi ko ari uko nguko imeze, ariko adashaka ko bihishurwa ngo bose bamenye ngo politike isobanurwa gutyo. Kuko hari umuntu yaba azi ikintu kavuga ngo kuno kuntu nzi kino kintu, reka ngume mbizi ngenyine kugira ngo bimbere inyungu, abandi ntibabisobanukirwe, ntibabimenye gutyo mbizi. Nuko nguko politike imeze. Ubwo ngira ngo turajyana, ngira ngo turumvikana, biraza gutuma mu byo ngiye gusesengura uza kubisobanukirwa, kuko mbanje kukubwira icyo ari cyo politike. Ibyo nabyo biraguha ubundi bumenyi bukomeye cyane bwo gusobanura n'ibikurikira. Bene data, ngira ngo mwamaze gusobanukirwa politike ni iki muri iyo sobanuro. Tugende rero. Ubwo mwamaze gusobanukirwa politike, ubwo rero mugiye gusobanukirwa abanyepolitike rero nabo uko bakora. Bakora gute rero? Abanyepolitike bakora gute? Twavuganye ko bashaka kwigarurira abantu n'ibintu, bakoresha amayeri. Umunyepolitike nta kuri akoresha, kuko ukuri ugiye kugukoresha, buri ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukuri ni Imana ubwayo, kuko Imana ni umunyakuri. Imana ishaka ibintu bitumbereye, ishaka ibintu bigororotse, ishaka ibintu bikiranutse. Rero iyo ugize ngo uvuge ukuri, ukuri ni kwica bene data. None se
murinda mubona haza ibintu bivuga ngo bariya n'abahutu, bariya n'abatutsi, bariya n'abatwa, bariya n'abaki, mwibaza ngo uko kuba ari ukuri se? Oya, urumva ko ari politike. Politike ni ukuvuga ngo ni inzira y'ububeshi, ariko ubwo bubeshi buza kuvamo inyungu z'uwo yabeshe cyangwa yafonze icyo kinyoma. Mubanze mumenye rero ko abazungu bwa mbere nibo bazanye politike. Twamaze kubabwira politike icyo ari cyo, ko ni ibyiyumviro bifatiye ku mayeri yo kwigarurira abantu n'ibintu. Mubanze mumenye rero abazungu icyo bakoze, kandi ari nacyo bakigerageza gukora. Bashatse kwigarurira twebwe abanyafurika n'ibintu dutunze biri hano muri Afurika. Ubwo ndumva muri kuntahura, ni muri kunsobanukirwa sawa. Bafonze rero ikinyoma gituma muri kwa kutwigarurira babona aho binjirira. Bashatse kugira ngo tutaguma twitwa abantu bunze ubumwe, nk'uko leta zunze ubumwe murabyumva, leta zunze ubumwe za Amerika, urumva yuko iyo bamaze kunga ubumwe batari kubiri baba bari ikintu kimwe. Bigoye kugira ngo abantu bari ikintu kimwe bagire icyo bapfa, kandi iyo abantu bari ikintu kimwe batagize icyo bapfa nta n'ikibinjirira. Nyine murabyumva. Mwumva impamvu rero muri ya politike yo kwigarurira abantu n'ibintu, abanyamerika, abanyaburaya, abanyamerika, Ubwongereza, Ububirigi, Ubudagi n'abandi bose, n'Abafaransa, gutyo gutyo, murabyumva, bo nta kundi kuntu bashobora kwigarurira Afurika. Muzi ko basanzwe bayishaka. Nta kundi kuntu bashobora kwigarurira Afurika ngo bigarurire n'ibyo Afurika itunze badakoresheje ya mayeri twise politike. Kandi politike tukaba twayisobanuye ko ari amayeri yo kwigarurira ibintu n'abantu. Rero mumenye ngo nimba Amerika n'Uburayi bagishaka kwigarurira Afurika, ni umuziro guhagarika ibituma cyangwa amayeri yabo abafasha kuyigarurira. Twumvikane neza, mukavuga ngo kano karere k'ibiyaga bigari ngo hariho uruhare Uburayi na Amerika n'u Rwanda na Uganda bashobora kubigiramwo ngo haboneke amahoro, muzoba mushatse kuvuga ko Uburayi na Amerika batagishatse kwigarurira Afurika n'ibiri muri Afurika n'abanyafurika. Nimba amanama yose yabaye, yaba amanama akorwa na ONU cyangwa akanama ka ONU, yaba amanama atumwa ko y'amasezerano agatumwa ko na Amerika, yaba ayo manama atumwa ko nabo muri Qatar, murazi ko Qatar nayo ari ukuboko kandi kwa Amerika n'Uburaya, yaba amanama atumwa ko na Uganda, cyangwa yaba amanama avuye mu byiyumviro bya Kigali atumwe ko aho yaba abereye hose, ntimuzahirahire ngo muvuge ngo cyangwa ngo mugire ibyizigiro ngo ubwo bagize inama, ubwo bemeye bakicara ngo rwose ngo inzira y'amahoro bayishatse. Never, never, never. Jamais, jamais, jamais. Oyaye sibyo. Abadakurikirana cyangwa abatankurikiranye ngo bumve ubwo nasobanura politike n'iki, abo bantu baraza gupotera, ntibaza kunyumva. Ariko umuntu yankurikiranya kumva asobanura icyo bita politike, uyu muntu aranyumva cyane. Ntimukangwe n'izo nama, ntimukangwe n'ayo masinyatire. Oya, ikaramu yanditse ikinyoma niyo yongera ikagifuta.
ikongera ikagisiba. Musobanukirwe mbega amayeri ni iki. Erega iyo umuntu afise amayeri, no kwandika ntibimukanga, no gusinya ntibimukanga, kuko nabyo ni kimwe mu bikoresho by'amayeri. Mutaza kuvuga ngo ubwo baba basinye ngo bemeye ibintu, ngo bemeye ko M23 iva muri Kongo igakuraho ikareka gufata utundi duce ikarekura naho yafashe. Barabahenze. Amayeri arakomeje. Ni politike ni nayo twababwiye ko ni amayeri yo kwigarurira abantu n'ibintu. Uti none Museveni n'u Rwanda hamwe n'ababatumye ba bosi babo bashaka iki mu manama yose bagenda bakora? Bashaka amayeri yo kwiga, yo kugarura umutima wa Ndayishimiye bawigarurire. Umutima wa Kisegede bawigarurire, kuko iyo mitima iri kure yabo, kandi kuba iri kure yabo niko kunanirwa kwabo. Bashaka kugira ngo bagarure imitima y'ibi bihugu bitandukanye bishobora kuba bitanezerewe n'amakimbirane ari muri aka karere. Iyo mitima mu kubahendahenda, mu kubaryosha, babakoresha utunama bavuga ngo ntibashyigikiye M23, ni ukugira ngo iyo mitima babanze bayigarurire. Amayeri arakomeje. Ntushobora gufata umuntu ngo umwigarurire utabanje kumuhendahenda, ngo umuzanire agatambara kera ugapfukishe ubumara, umwereke yuko aho hantu ari salama, ariko ubumara bwagumye munsi, hejuru wabupfukishije gusa igitambara kera, kugira ngo ubone igitambara kera agire ngo amahoro yatashe. Jamais ntibabahende. Oya, nta Museveni, nta Kagame, nta Munyamerika, nta Munyaburaya bonezerwa batari kubona imigambi yabo, batari kubona inzira zibafasha gushika ku migambi yabo. None se muribaza ko guhagarika intambara yo muri Kongo biramutse biturutse ku Buganda na Kigali na Amerika n'Uburaya, akaba aribo biturukaho kugira ngo haboneke amahoro, muri kureba baba bungutse cyangwa baba bahombye? Impamvu mbajije gutyo nuko ibyo barimwo bashaka kunguka. None se ko bashaka kunguka, none barahagarika ibituma cyangwa inzira zibafasha kunguka nk'uko bayitanguye, mwumva baraza kuyihagarika gute? Nimutekereze kuri ibyo bintu. Bahagarike. None se ubwo bucucu bwaba bwabinjiyemo ryari? Ko mu byo bakora bo bavuga bati n'abanyabwenge. Ndetse babaye ibigoryi, bahagaritse inyungu se? Ntibagishaka Afurika rero, ntibagishaka inyungu z'akarere k'ibiyaga bigari. Bahagarike M23, kandi ariyo nzira bafashe, kandi ariyo mayeri ya politike yabo bakinye kugira ngo ibabere umuhora wo gushika ku cyo bashaka. Barabihagaritse? Oya, ntibabihagarika, ntibyanakunda. Umuti wo guhagarika ibibazo biri muri Kongo no kugira ngo ibihugu bitekane, nshaka mbabwire abantu babiri bonyene bafise umuti, kugira ngo iyindi miti mwibaza ngo bari gushakisha mutazayimvira ngo mugire ngo niyo. Oya, kimwe, inzira ya mbere ntibabahende. Bene data, inzira ya mbere ni Imana ubwayo. Kubasenga muratahura icyo mvuze. Imana ubwayo niyo igomba guhagarika iyi ntambara, kuko Imana mu guhagarika intambara yoyo ntibiyigora, ifise uko ikora. Uko ikora rero ni kuzwi n'abantu.
ntigushobora kumenywa n'umuntu n'umwe. Ibikora nka surprise, ikabikora mu buhangange bwayo, ikabikora mu bwenge bwayo. Ni Imana yonyine ishobora guhagarika intambara. Ukundi kuboko kw'Imana kugaragara gushobora gutuma intambara ihagarara, bene data, ni Kongo yonyine. Ukumva ngo hari abandi bantu nk'uku Kongo yakoresheje icyo bokwita ubwenge bwo gutabaza abarundi hakiri kare. Abarundi bakagenda bagiye kuyifasha kuzimya umuriro biturutse ku kamo Kisekedi yateye Ndayishimiye, akabimusaba bakabyumvikana. Bino bintu abantu ntibigera babiha agaciro, ariko iyi niyo nzira Imana yakoresheje kugira ngo umukongomani n'umurundi bunze ubumwe, bagakorera hamwe, bananize abo banyakibi. Kandi byarabaye. Umuntu wese adaha agaciro ubufatanye bw'igisirikare c'u Burundi na leta ya Kongo, uwo muntu ni umwansi w'akarere k'ibiyaga bigari. Umukunzi w'akarere k'ibiyaga bigari wese ategerezwa kumenya agaciro k'ubu bufatanye bw'igisirikare c'u Burundi na leta ya Kongo. Bino bintu nivyo byonyene bitegerezwa guhagarika intambara, babifashijwemo n'Imana. Ndi kuvuga iki? Abahagarika intambara n'izi nguvu n'ubu bufatanye bwabanje kunaniza abansi b'amahoro. Ubufatanye bw'igisirikare c'u Burundi be na leta ya Kisekedi, haciye hinjiramo ikindi kintu twavuga ko ari ukuboko kw'Imana. Iki kintu c'abawazarendo bavyutse, nabo bakavyuka, bavyuwe n'Imana s'il vous plaît, kubera ko Imana ariyo izi nzira ikoresha. Ndi kuvuga bino bintu bibiri, aya masezerano y'u Burundi na Kongo mu bufatanye bw'intambara zizana amahoro no kuzibira umwasi ngo ntashike kuca ashaka, no kuguhaguruka kw'abawazarendo. Ibi ni Imana yabikoze. Bino bintu rero nshaka ndababwira intambara guhera kwa Kongo. Bino bintu ahubwo Imana nibikomeze. Abasenga musengera ubufatanye bw'u Burundi na Kongo, hatagira uwihinduka uwundi, kuko mu bufatanye harashobora kugira umwe bakatisha bakamuhindura. Hamwe nimba muzi imbaraga leta zunze ubumwe za Amerika ifise kubera ubufatanye, nico kintu dukwiye gusenga ngo Imana izane ukuboko kwayo ikwinjize muri ubu bufatanye bw'u Burundi na Kongo, hanyuma ibahe kuba umwe, ibahe kutajegera, ibahe kutanyiganga, ibahe kuba atanumwe yohemuka. Hanyuma ikizana imbaraga ku bawazarendo nabo nyene bahabwa agaciro, hanyuma babe ikintu kimwe. Uko niko guheza intambara, uko niko gutsindwa kwa Amerika n'i Buraya. Bazotsindwa kandi bagatsindwa batsinzwe, hanyuma n'abafatanye babo u Rwanda na Uganda bagatsindwa. Ariko ntimuzosubire guha agaciro inama zabaye. Jewe inama nshobora gushigikira nkavuga ngo iyo nama ni y'ukuri, ni inama yobera Kinshasa itumwe ko na Kisekedi, kandi agatuma kwabo bantu, ahubwo akabatuma ko abihanikiza mbere, abaha ico twokwita mahani, akababwira ngo zino modoka zifasha M23, kuko nta munyeshamba agura indege, nta n'umunyeshamba agura imodoka, ngo bushoboze ntaho yokura.
ndizera ko M23 itarusha CNDD-FDD ikiri mu ishamba muri Tanzania. CNDD-FDD yari ifise inguvu zikomeye cyane, yari ifise inguvu zihambaye, nta n'ikinyeshamba kirakagira inguvu nk'izo CNDD-FDD yari ifise. Ariko mwaravyumvise na Reveriyano aravuga ati igihe cyose twagwanye nta n'izone twari bwafate ngo tuyishire mu ikambi, kandi yari ifise inguvu. Iyi yatumye uyo yemera ibiganiro afise igisirikare gikomeye cy'u Burundi n'ico hanze camufasha n'ibigwanisho yama yaka i Buraya bamuterera umwanya wose byo kugwanisha inyeshamba, ariko agateba inguvu zikamuherana, akabona ati inzira y'amahoro nuko nza kwemera ibiganiro, ariko akangwa n'abantu bafise inguvu gusa z'umubiri ariko batafise inguvu z'ibikoresho. Nta n'izone bafashe. Muri ko mumbwira ngo M23 iraza igafata Goma, ikaza igafata Ntuza, igafata Bukavu, ikerekana ibikoresho bikomeye bya Burenda, amamodoka akomeye, ibigoho bya rutura, ikerekana amadrone, ikerekana ibyuma bipima ikirere bigenzura, ikerekana amamodoka. Muri ko muvuga ngo hariho inama yoba yo guhagarika ibyo bintu, ngo ihagaritse ngo M23. Oya, mbega ko basinye muri Uganda ngo turahagaritse ngo M23 turabisinyiye kubw'amayeri ngo nivaho yafashe. Erega M23 ntishobora kuvaho yafashe uko siyo yahishize. Ahubwo narinzi ngo bari gusinya bakavuga bati guhera ubu tugejeje inama, kubera ko M23 ifashwa ibikoresho n'u Rwanda, ati turagiye kugara umupaka, niko guheza intambara. Ni naco conyereka yuko bavuze bati intambara turayirangije. Wovuge ngo M23 iveho ije, none ko iveho ije, mbega umupaka wa Kongo n'u Rwanda, umupaka winjira uza muri ibyo bice byose M23 yafashe, ko mbona ibarabara riva mu Rwanda riza, rindi rikava mu Uganda riza, none nibugarira iryo barabara rituma Burende n'imodoka zizana aba RDF iryo barabara ryugarwe, hama barabe ko bidaca bihera, arabe ko intambara itacihera. Kubera ko mu M23 ntiyogira amanyama adafise uwatabaza, adafise uhamagara akamwitaba. None urashobora kuvuga ngo M23 ngo niveyo nigire gute? Ntiwayatsa amamodoka, ntiwayatsa ingoho, kandi bafise ubasha bwo kuyaka ayo mamodoka kuko sayayo. Izijya ndege twama tubona za kazugujugu ziza zikaza zivuye i Kigali ziracaza none ayo mayiri kuki abantu badasobanukirwa amayiri vraiment? Amayiri nkayo akoreshwa kubwo kugira ngo bazimize abantu, babahende, babasamaze. Hanyuma Kongo n'u Burundi bari bifitiye umugambi w'ubufatanya migambi mu gisirikare kugira ngo bagarukane amahoro bayaharanire. Na Wazalendo yari yahagurukijwe n'Imana, baza n'ibintu byo kwisamaza no gusamaza abasirikare b'u Burundi, basamaze na leta ya Kinshasa, bahama nabo basamare ntibabone ubusamazi bariko barabatera. Hanyuma ejo bishimire ngo basinyenga impapuro niki. Impapuro ni ibintu ushobora guta muri toilette bigahera. Ibi bintu turabimenyereye ngo amasezerano ngo iki, ibintu nk'ivyo bibaye ibintu bandika ku bisati by'amabuye, bibaye ibintu bandika muri ntuze mwisima. Isima wovuga riramba, urupapuro ushobora guta mu mazi, ibyo wasinye byose bikajana bikagenda. Ibyo nibyo bintu
babona yuko bakwiye kuvuga ngo byabaye ngo byagize gute. Oya, ubu igikenewe si amakaramu menshi asinywa, igikomeye si amanama menshi, igikomeye n'ibikorwa. Uwo Museveni nagenda avugane na Kagame, hanyuma baze barabirekuriwe binjire Goma ku ngufu, kuko nta n'umwe abarasa, kuko bazoba binjiye mu bana babo. Bababwira tumviriza, izi modoka zose, ibi bikoresho byose turabitwaye, ni mudukurikire nimba mushaka amahoro. Mutadukurikiye naho ni mwambura impuzu, genda mwambara imyenda y'igisivile, muje mu miryango yanyu, mugende murime canke mudandaze, hanyuma mube abenegihugu, mugamburukire ubutegetsi, canke abavuye mu gisirikare nimugende musabe ikigongo, hanyuma mwishikane, kuko ivyo bishobora kubaho, hanyuma barabe uko babagenza. Nivyo niko kuzana amahoro. Ivyo byo kuvuga ngo turahagaritse ngo M23 nisubira inyuma, none M23 niki? Ivyo babahenda sivyo. Rero M23 no kuvuga yuko ni RDF nayo ifise imodoka z'u Rwanda, ikoresha ibikoresho by'u Rwanda. Ivyo bikoresho nabyo bitangwa na Amerika n'Uburayi. Ivyo ntibabasamaze ngo babwire ngo nshaka ndababwira ukuri, umuntu afise ububasha bwo guhagarika intambara, tureke ibyo by'amanama. Loni nta bubasha ifise bwo guhagarika intambara, kuko nayo ni yamayeri. Na Amerika nta bubasha. Ibi by'amanama yaba ari ibintu nohanura Gisekedi, yaba ari ibintu nohanura abanyekongo, ibi ntimuzosubire kuvuga ngo birabaye. N'imikino nyine, kuko muri politiki inama zitezwa kuba kugira ngo abantu nyine bakuru baronke ukuntu bahura, n'amafaranga baronke ukuntu bayarya, uko buri nama yose iba irimo bije. Ivyo nabyo abanyepolitike barabikoresha kugira ngo amafaranga aribwe. Gisekedi kwigira mu nama yo muri Amerika, buriya haba hariho amafaranga yinjiye, haba kuri we haba no mu gihugu, amafaranga bayinjiye. Urumva rero inama ntizigomba guhagarara, kuko zirinziriza abantu, kandi ibyo nabyo bari byiza. Nizo nyungu gusa basigaranye. Kwitaba inama siko guheza amakimbirane, ahubwo gusa n'ukwinjiza mu bundi buryo, nta kindi. Museveni naho nimba yagize inama, buriya yarabihembewe. Iyo nama buriya ikorewe mu Buganda, buriya Museveni yinjijemo amafaranga menshi, kubera ko Amerika n'Uburayi muri ya mayeri buramubwira ati wewe koranya inama uyikoranyirizaho, hanyuma bafate musinye ubahende, hanyuma kubera uzoba ukoze ikintu gikomeye cyane cyo kubajijisha, akanama kawe ni cyangwa banki yafise akantu yakugereye, kuko uzoba ukoze misiyo. Biriya icaronka ni komisiyo, kuko umuntu akoze misiyo aronka komisiyo. Rero komisiyo nazo zirakenewe. Mutazajya mubona ngo inama zabaye mugire ngo ivyo mutekereza ngo nivyo byabaye. Oya, bo bakoze ibyabo kandi bafise uko bungutse, ariko muri ivyo bungutse nta nyungu n'imwe y'aka karere ibirimwo, nta nyungu n'imwe yo guhagarara kw'intambara Kongo ibirimwo. Oya, intambara igomba guhagarikwa n'abanyekongo. Ni leta Gisekedi, ni ubufatanye buva mu Burundi buciye ku masezerano bagiraniye, ni wazalendo. Tuvuze wazalendo ntituvuze bariya bahawe imyambaro bari mu gisirikare gusa, ko wazalendo bisobanura umwene gihugu yemera. Tuvuze wazalendo tuba dushatse kuvuga n'abandi bakitwa basivile, bitwa abazalendo basivile, bafatanye n'abazalendo basoda. Abo nibo bagomba guhaguruka bakarangiza iyo ntambara, kuko bahagurukiye icyarimwe Kinshasa. Abazalendo ba Kinshasa bakagira bakamagana ibyumviro bibi by'ababisha. Lubumbashi bakamagana ibyumviro bibi by'ababisha, hanyuma Uvira bakamagana ibyumviro bibi by'ababisha. Ibisagara byose bikomakomeye byo muri Kongo bikamagana ibyumviro bibi by'ababisha, hanyuma bibaye ngombwa bagafata ingoho bagasanga bazalendo basoda bagenzi babo, hanyuma Gisekedi agakomeza igisirikare, hanyuma ubufatanye bugakomera. Ivyo byonyene nivyo biraza kurangiza iyi ntambara muri Kongo, harimwo n'ukuboko kw'Imana.
ibisigaye byose ni amanyanga. Imana ibaha umugisha.